Reka tubaramutse mwe wese ahaherereye turabahaye mwiriwe canke mwaramutse ni mu kiganiro ku mwanya ni kiganiro mwese mukunda kiganiro kiba kirimo indirimbo z'abaririmbyi benshi mukunda indirimbo zitandukanye ni kiganiro tubashikiriza ibiriko biravugwa hirya no hino mbere biri ku mwanya ni kiganiro kibaha ibintu bitandukanye byinshi ibikorane amakonser indirimbo z'abaririmbyi novuga ibintu biri ku mwanya gusa uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wanje kandi nawe nyine ari ku mwanya cyane rwose ndabibona ko ari sawa yego ubanze widondore hanyuma nanje ndaza kwivuga mu nyuma ego murakoze cyane ku mazina banyita niyo nizeye Audrey nkaba ndi umwigeme nakijijwe nakiriye Yesu umwami n'umukiza umwami Yesu abahezagiye amen wakiriye umwami Yesu n'umukiza kandi ukaba uri ku mwanya cyane rwose ibintu byose rero ni ku mwanya nanje ku mwanya nitwa Nizigama Journal ndi kumwe namwe ndabakunda cyane mu kiganiro ku mwanya mubandanye muhezagirwa cyane uyu munsi rero twabazaniye bishasha kandi byinshi byiza kandi bagereho bibahimbare nibaza ko ku mwanya ikiganiro ku mwanya mugikunze nkuko mwamwe mwabitubwiye mukunda kudutelefona mutubwira ati ku mwanya turagikunda cyane rero ni umwanya umunsi ngira ngo mugenzi wanje afite amakuru menshi cyane watuzaniye wafutubwira ari ku mwanya menshi cyane yego ngira ngo ucugirwa ko ngira ngo unatubwire ku mwanya biri ku mwanya wa office watuzaniye ubanze utubwire bibiri gusa biri ku mwanya yego murakoze cyane muri kumwe na Jane Nizeye Audrey muri studio nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje ndabafitiye byinshi kandi cyane byiza kandi biza kubahimbara rwose rero nabazaniye ibikorane bizoba muri ndwi ndazi ko bizobahimbara cyane igikorane cyambere igikorane kizoba babashitiriwe worship team nukuvuga ngo kizobera kuri ESM Maramvya igihe cy'isaha 8 z'umugoroba itariki 6 z'ukwezi kw'icumi 2019 abatumye baje bahibereye ni nkuwambere ni Shutera muramuzi cyane gose mu ndirimbo ziwe zikomeye nibaza ko mumuzi hamwe no bita Saha nibaza ko bari kwabica bigacika muri kino gihe ego aha mwabyumvise rero muri ESM Maramvya ku mwanya ni gikorane kidasanzwe kirimo abatumire benshi cyane nkuko mwabyumvise twagerageje kubabwira abatumire babiri muri bo harimo Stella Dive ngira ngo muramuzi ku mwanya nawe nyene ku ndirimbo ziwe nje kugushima n'izindi nyinshi na Saha ngira ngo muramuzi muri Fekabu nibaza ko ujya mwana ujya mwana singa bikomeye cyane ariko ayikoresha muri bino bihe ageze ku rundi rugezo ruhambaye amwe tworonka abantu bagura abaririmbyi ujye twagura amafaranga menshi cyane twamugurisha amahera menshi jewe nzogerageza uburyo bwose ndondere sponsor numenza ndamusponsoreza kubera ko ndazi ko nzagaruka ego nishimbiye ko hakorera Imana uzyibuke ntabyo bwazi ngabire y'Imana nukuvuga ngo ashishikara kwamaza ubutumwa bwiza Audrey tuvugana ukuri turahenganya frame naho ari ngabire y'Imana burya baratubwira ngo ingabire ngo twazironkeye ubuntu ngo tuzitangire ubundi mugabo ntibagere yuko ujya mwanya arafata umwanya munini hariho ibintu afungura kugira ngo vuge ryatwi aririmbe neza nibaze yuko mbere wamwiyumviriye ko ushobora kumuhezagiriza nk'agahungo niko yaguhezagiye nibaze yuko n'ifungurwa yo afungura zitapfa ngaho mu Burundi kandi akoresha ama energy menshi none ubutiri yampezagiriza ndamuhezagiriza nk'akadimire vraiment mva ko ari sawa kamuhaye cyangwa akarenga wabonye ko yaguhezagiye vraiment uyiha umuntu voilà nyene wabo ego nka Shutera vraiment abona ko n'umuntu akomeye twigeze guhura ariko arajya ubugari bwa bigori zukuri niyo mpamvu akomeye gose ndamubaza kubera ukunda ubugari bwa bigori acara twenge niyo mpamvu ari umusore akomeye yakora Imana muri kino gihe ari ku mwanya cyane gose reka rero ngira ngo mwabyumvise turi kumwe namwe turabakunda ku mwanya muri ESM Maramvya ngira ngo twese no tuza twibereye namwe niho muza muri arabaririmbyi bashushe cyane bari ku mwanya kubw'ivyo tubanze tumira amateka toye duha abaririmbyi gacu akaririmbo bakunda cyane ego hari akaririmbo kitwa narahezagiwe karirimbwe
nande ndagufyinze oya mumbwire nawe vrema mumbwire nawe ego karirimbwe n'aba More Than Conquer ego none umuririmbyi muri bino ari ku mwanya vrema More Than Conquer jewe vrema je sinzi ibintu bariko barakora ngaha mu Burundi muri kino gihe Imana yahagurutsa abasore ego bariko barahaguruka vrema mu bisanzwe hariho abatwitangiye imbere ba Dudu ba Cornelle ba Fortran n'abandi baragerageje gukora kugira ngo bisigura ngo zirya mbuto babivye bateye hariho abandi bazamye ziriko zirakura hariho rero bariko barazamura kandi zirya mbuto bateye iyi generation y'ubu ivyuse ku mufuto urenze ko akora Imana ku rugero rushimishije sinzi ko umaze kumviriza neza indirimbo narahezaga uriko urayumviriza ugera mu bundi bwiza ego reka tubahe umwanya kugira ngo tuyumvirize ino ndirimbo tuyumvirize co kimwe namwe murayikunda natwe turayikunda mwarahezagiwe kandi indirimbo ntimwibagire gusiga mugize j'aime na partage kugira ngo ihezagire n'abandi bose bariko barayikurikirana. God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing, the heavenly places in Christ. Shante keleba soto koyaba, shede keleba sota ya hande keya. Ukugira neza kuri kugendana, tukugaragaza kw'iciyumviro c'Imana, narahezagiwe imihezagiro yose yo mw'ijuru. Sivyo ndondera uwahezagiwe kana nico shobora kubindura nivyo nagabiwe igiti cyatewe n'uhoraho ndamutera icyubahiro yanyujuje imihezagiro genda gushyitsa ku kibo cyiyumviro. In Christ, hey, I'm a blessings causer, hey. Muri we ngendana ukiwe kugira neza wena tetereza umwiyegereza mu y'ivyiza n'amakora kabinegezereza jemva mu bwoko butavumika narahezagiwe n'inzira sohoka ntera umugisha ico nkora ko kirahezagiwe nagabiwe ubuntu bwo kora ibidashoboka singisura inimba je ndaririmba natoranijwe nk'ihanga ritagira agasembwa fasha je nkomoka iyo mw'ijuru siduwoka sije nduwoke judu naje hano kw'isi ndekera umugisha kuva je mpindutse icaremwe gisha nahezagiwe imihezagiro yose yo mw'ijuru ngo ahagadutse hose mbuhatembesha ubuzima. Ukugira neza kuri kugendana, tukugaragaza kw'iciyumviro c'Imana, narahezagiwe imihezagiro yose yo mw'ijuru, yo mw'ijuru yose yo mw'ijuru. Je ndi soko y'umugisha mw'ijuru sinduwo hasi nduwo hejuru kuva mbaye icaremwe gisha hejuru yose yo mw'ijuru no mu bwoko butavumika mw'ijuru sinduwo hasi nduwo hejuru nakimagarika ubuntu bwiwe. Harabuka mudaya mama we yaranzi muri iyi si yagize umuhizi w'inkomezi kubw'umwaga tumwe yakangwa nk'ikimazi rimwe rizima amazi ashikiriza imbabazi nabyawe n'impemu n'amazi nashiriweho kugira ubushobozi ibyo mu isezerano rya kera byari inzozi ubu ndabibamwo ku munsi naraheza yiwe kubw'ubuntu yiwe nararoba n'uwanugatere mu bikorwa byiza yanteguriye tukugaragaza ko icyiyumviro ciwe hano mw'isi ngo n'imikugamikwiwe n'umuzukuruza wa Aburahamu nahezagiwe impande zose muri Kristo nagwiwe nibihinduka nibisoboka twarahezagiwe kandi ivyo nibihinduka ni kubiri nibihinduka nibisoboka twarahezagiwe kandi ivyo nibihinduka. We are blessed, more than blessed. We are more than blessed.
blessed. We are more than blessed. We are blessed, more than blessed. We are more than blessed. We are more than blessed. Trick on the beat, trick on the beat, trick on the beat. Reka tugaruke muri studio rero ngira ngo mwabonye iyi ndirimbo nibaza ko yabafashije cyane gose. Ego vraiment abaririmbyi vraiment uno mugwi sinzi umuntu ariko arawuforoma vraiment Imana imeza kiye nta kindi numva no mwifuriza. Ego n'abaririmbyi bashoboye kandi n'umuntu yabagiriye vraiment no video no clip ikoze neza cyane. Ego cyane gose. biraboneka ko ari clip nziza video nziza yiswaga. Ego vraiment reka rero tugaruke ngira ngo utubwire ayandi makuru office y'ibindi bikorane. Ego sidafite amakuru menshi cyane ku mwanya. Ego turafite ikindi gikorane, ni igikorane cyateguwe na Miracle Money Church, urabyumva nawe, gobera aho bita ku Kabingo ni ngaha mu Carama mu mayira abiri. Nibaza ko benshi bahaje ko bakurikirana. Titre yacu yitiriwe ngo ijoro ry'igitangaza mu bwiza bw'Imana. Amen. Rero iyo titre yacu teme ijoro ry'igitangaza mu bwiza bw'Imana. Rero nkaba ndabahaye kaze numva kwiza igihe cy'isaha 10 z'umugoroba, nkaba ndabahaye kaze ariko badukurikirana bashikare kuza kwiroya kwipromigisha y'Imana, bashaka kuza kubona ubwiza bw'Imana butangaje kuko hazoba hari amavuta y'Imana menshi cyane. Ngiye kuba kaze kubadukurikirana bazoshikwe na bino bintu bikomeye cyane. Neza cyane nariko ndihaye image ndiko ndaraba image y'abantu bazoba bahari. Yego bazoba abantu benshi cyane gose. Kandi s'il vous plaît ndagomba nakubwira ko nyimba batateguye intebe n'ikibanza bikwiye barashobora kugira je hazoba hato. Yego bazo biteguye uko ndiko ndabona Carama yose uko ingana Kamenge Gahahe Kamenge Kinama ngira ngo zakate Bubanza ndiko ndabona za Bubanza Muzinda hose baratumiye abatumiye benshi cyane hazoba hari ibitangaza by'Imana. Turabahaye kazi bazoshika n'uyu munsi. Wewe uriko uratwumviriza ngira ngo nagomba ndababwire sugushikuza nukuri sugushikuza ico gikorane nimuwashika inyuma y'izo saha bakubwiye uzobora aho wicara kuko abantu bazoba ari bose cyane. Umva Miracle Money. Ego reka rero ngira ngo mwavyumvise ntimuzotangwe tugirwe ko n'indirimbo igira kabiri tuza turabacishiriza ko ku mwanya. Ego ku mwanya tugirwe ko n'indirimbo igira kabiri nje kugushima. Je kugushima voilà by Stella Dive. Ego no Dive n'umuririmbyi muri no misi ashego vraiment ari ku mwanya. Je umusanzu hariho abaririmbyi ngera ko ngabura n'icyo ndabavuga. En fait turi kwa amavuta bariko barakorera muri kino gihe bageze ku rundi rugezo vraiment aho ni kubasengera kandi baje barondera cyane kubasengera. Nigeze guhura na Shutera ariko aratembera muri Katyuko ndamubona nyene yambaye style nyene ndamubaza kubera iki ukunda kugenda udafunze ibintu by'ishati indani habariho itriko akatriko kera. Ndabaza ati kubera iki none ukunda kugenda udafunga ibintu by'ishati urazi ngene yanyishuye. Yego ndabigufinze ndabimenya nanje yanyishuye kubera ko ari umukozi kubera ko ari umuririmbyi mwiza. Haragera igihe yumva kumenga n'impuzu yozikura akaririmbira Imana ariko kubera ko atari bwo bwiza bw'Imana aba ariko aragaragaza ahitamo kugira ngo yambare impuzu nyinshi kubera ko ahashitse hose haba mu mwonga haba mu ishamba haba hehe ashobora gukora umurimo. Bisigura ngo ashobora gushika n'ahantu agakora ya mpuzu yo hejuru akaca yiryamiraho nyine akifuza. Agakorera Imana mu buryo bwose. Urumva ko bariteguye abakozi b'Imana ariko bameze baba biteguye buri munsi. Ego mwumvise rero turi kumwe namwe n'indirimbo nje kugushima by Stella Dive. Ni umuririmbyi adasanzwe ni n'umwigisha w'abaririmbyi ariko arakora ibidasanzwe muri no ni umuririmbyi aho mbere yigishije n'umuririmbyi kazi
Celestine yego niwe yamwigishije kandi vraiment yabaye umwigisha mwiza cyane cyane kandi siwe gusa yigishije abantu benshi amaze kuramura abantu benshi cyane yego ndabona umutipe Dimitri na Dimitri niwe yamwigishije Dimitri Ingozi nawe yasohoye indirimbo ikomeye cyane ikomeye cyane gashika reka turaze gusaba mu buhinga bw'ivyuma baraza kwitronera n'abagenda mu mwanya tubanze twumvirize ino ndirimbo nje kugushima by Stella Divin ibahezagire mwese aho aherereye mu bikorwa ariko arakora mu byo ariko aravuga mu kazi kiwe kamisi yose ndayiture cyane abakozi bose ba Independent TV yego ngira ko barimba aho bari ntibagiwe n'umuyobozi wacu aya ndayiture abakozi bose bo mu nzu nabo nyene bashimira bagiye kubakora igikorwa gikomeye n'abakozi b'Imana Ego mwese rero ndayibatuye muri kumaratumviriza mu duteza abiri mu wese aherereye ndayibatuye cyane Imana ibahezagire cyane mushishikare mubaranumviriza ino ndirimbo nje kugushima by Stella Divin Oh yeah Lord God Almighty I give thanks to you Lord la 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 Hallelujah. Ngami wache Somebody say ndaguhaye ishwahiro mwami wacu nzanye umutima wishimye imbere zawe hari byinshi wakoze ntazopfa nibagiwe hari byinshi wahinduye ku buzima bwacu tuba twibagiwe mwami amashimwe yose n'abayazi urakwiye gutazirwa urakwiye guhimbaza akawe mpano ushize hejuru amajoro haleluya ndagushima wewe uhoraho ukuri mwiza imbabazi zawe ndagushima wewe uhambaye ukuri mwiza imbabazi zawe undinda umurango ndetse no mw'ijoro ukura ku cabuye undinda umurango ndetse no mw'ijoro ukura ku cabuye
is a great day that I'm happy to get. This occasion to say what's hanging in my brain. No matter what we are going through, we must thank for His grace. We must thank Him for His glory. He deserves the praise. Let us thank for His glory. Hallelujah. Mwavyumvise mwumvise indirimbo ya Gerard Divin nje kugushima ibahezagire ngira ngo mwahezagiwe cyane natwe bwo yaduhezagiye reka rero tugaruke hano muri studio twongere tubayagire ku mwanya twabwiye ko tubafitiye amakuru menshi cyane ku mwanya ntituhava tuyamara mbere ngira ngo birashushe yego birashushe murushize kuguma ku mwanya gusa muza muradukurikirana kugira ngo muze murabona ku mwanya bishasha reka tugaruke rero nongere mvugane na mugenzi wanje hano ngira ngo ndabaza andi makuru adufitiye nabwiye ko amakuru ari menshi cyane rije gukurikira cyane rero tuza amakuru y'ibikorane n'amamansere nibaza ko abahimbana ariko badukurikirana kandi yego tugeze mu gikorane cyateguwe na VCT Kajaga VCT Kajaga ego yeah nabo ikwande kizoba itariki 6 z'ukwezi kw'icumi 2019 yego nukuvuga ngo hazoba habatumire bakomeye abakozi Imana bakomeye cyane basizwe amavuta n'Imana nk'uwa mbere yitwa Ahmed n'umukozi w'Imana ariko arakora ibintu bishimishije cyane hamwe na Gisubizo ba God Believers n'abakozi bariko barakora muri kino gihe bihambaye cyane Imana ikibongereza imbaraga muri kino gihe bashobora kurokora ubwabo bw'Imana kizoba isa 8 z'umurango ntanongeye kubaha kaze uyu munsi nzobashiki turabahaye kaze cyane jewe bakunda kuvuga ngo umuhinga wo kurya ararakaravye ararakaravye karanyine yiteguye nanje umuhinga wo kuja muri ico gikorana ukora wambaye impuzu n'amashesheti wala ego kubera ko ahantu azoba ari umukozi w'Imana Evangeliste Ahmed Gisubizo sinzi ko benshi Believers n'abakozi Imana bakomeye muri kino gihe ego vraiment twigeze guhurira ahantu vraiment jewe kubera guhezagirwa nasanze naguye hasi nari nambaye Imana barimo hari ukuntu ashobora kukwatira basanga nari nambaye ibintu vyera casanga nakumbagaye hasi kubera n'imbaraga z'Imana sinzi kumaze kubona nk'umukozi w'Imana Prophet Ferdinand none n'umukozi w'Imana ageze ku rugezo ego vraiment ujya ni ari mu rugezo ego ngira ngo rero mwavyumvise abanyakajaga abanyabujumbura abo muri no abanyakanyosha mwese muratumiye we muri VCT Kajaga n'ishengero ryateguye ico gikorane yego ni eglise yateguye mwavyumvise ko ni saha 8 yego 14 s'il vous plaît ndasubiyemo ni saha 8 yego ndabona amabisi ya Bujumbura yose oya nibaza ko muri bibiri bazoba biteguye yego hazoba hari abantu benshi cyane yego frère sino ndabona mu gihe n'abajejwe ivy'amabarabara batuvyifatamo neza abantu basanga bari mu ngene banarenga ariko urutonde rw'Imana urabizi yego
mwabyumvise rero ndi kumwe namwe ku mwanya muri VCT Kajaga. Abanya VCT Kajaga ngira ngo murabazi murabakunda bariteguye ku mwanya rero babafitiye bishasha muzogende mwirabire ku mwanya ivyo bariko barabategurira ngira ngo guhera uno munsi ngira ngo batanguye kwita kubona Rusisi hageze ego nitwabibagiye rero ku mwanya n'indirimbo turaje mu ndirimbo tuguma tubacishiza ko ibiriko bihari ku mwanya tubazanira n'indirimbo zihari ku mwanya ngira ngo turi kumwe namwe ku mwanya rero mwaryohewe ku mwanya cyane gose ego ndagutuye indirimbo ngomba ndakuzanira bigabasha kumiza bazikwiye kuyuba ndayegutuye vraiment kandi ndibaza ko aho tuvira muri studio uraza kungura agafaranga kanya oya vraiment ndakora akavavari yabasi ego kubera ko vraiment iyi ndirimbo ku mwanya nayitoye ndi ku mwanya indirimbo vraiment dushika ku mutima ego nayitoye ndi ku mwanya ego ndabavyize rero ni indirimbo iyahe ni indirimbo ya Dimitri Ingozi nakazina karaheza n'umutipe iyo clip yiwe ndiko ndayiraba yarafashe umwanya ukwiye kwiyumvira kwitegura ego ni indirimbo yitwa Yacutinya Yacutinya mu bibazo mu ngorane mu ngwara ufise Imana yakubwiye hariho abatararonka abagabo kandi bakomeza barakuze hariho n'imisore itararonka je ndi ku mwanya naragiye ku mwanya byaraheze Yacutinya rero nawe turi kumwe namwe ku mwanya na Dimitri ngira ngo ni indirimbo sinzi ko yayikoreye ngaha mu Burundi sidavyibaza vraiment ni kuri kwa video yayo indirimbo iteye igomwe mugabo ni indirimbo amasanamu yayo arasimboliza ico yaririmbye ego arerekana neza ico yaririmbye ni Dimitri rero yaririmbye Yacutinya n'umuririmbyi yigishijwe na Shutera ego reka rero ndabasabe ku mwanya mumvirize ino ndirimbo ni indirimbo nziza cyane kandi ni indirimbo iza kubafasha mwese aho umwe wese aho uri mu kazi kawe mu byo ukora wowe ubangamiwe n'ibibazo binaka wowe ufise ingorane mu kazi runaka wowe umudahuza n'umushefu wawe wowe ufise ikibazo c'akazi wowe ufise ikibazo c'ibinabiriya Yacutinya Imana iraje Yacutinya Imana irabikora yarabisezeranye kandi tegereza kubishiza reka rero dusabe abari ku buhinga bw'ivyuma badushirire ko iyi ndirimbo Yacutinya by Stella Dive mu mwanya ngira ngo turi kumwe namwe tweje kumviriza ino ndirimbo cha tugaruka hano tubasezere ego Naniza ninda tobimenya ko burya bigoye nshuti yanje gitunze inshuti zari nyinshi ariko ubu singira gitabara ko bariho ibyizigiro ubuzima cyangwa n'iherezo Yacutinya yarabisezeranye naho duca mu mazi atakurengera Yacutinya yarabisezeranye naho duca mu muriro
yaco wiganyira imana iriho ku bwawe yiteze guhindura ubuzima bwawe haleluya umura witi imana irakuzi hanga amaso kuri kristo aratabara umura witi imana irakuzi hanga amaso kuri kristo aratabara arashoboye oye umva arashoboye arashoboye yestinye yacutinya yarabisezeranye nawe uzoca mu matsi azokurengera yacutinya yarabisezeranye nawe uzoca mu mazi azokurengera rero ikiganiro nahakirangiriye twari kumwe namwe ku mwanya nibaze ko twabanye neza batereye cyane rwose mwaduhezagiye kuraba amen mu kindi kiganiro ku mwanya aho bukera ejo ngira ngo tuzobica biciye oya turahaye kaze tuzanye amakuru menshi cyane menshi kandi amakuru aryoshye yego ngira ngo rero mwabyumvise twari kumwe namwe ku mwanya mu kiganiro nyine ku mwanya mu ndirimbo ku mwanya ndatahije nanje nashobora babiri yego ndabuhaye ndatahije DJ Jonas ndatahije Natasha voilà mbera ku DJ nyene yego Natasha nawe yenda mutahije kugira ngo ariko aravyumva yego mwese rero ndabatahije muri kumwe dukurikirana ku mwanya ndabakunda cyane mwarahezagiwe muri kumwe na twebwe nyene abanyene tumubona muri kumwe ku mwanya mwarahezagiwe cyane shalom shalom ku mwanya